Ndabaramukije, mbega intambara mu burasirazuba bwa Kongo canke muri Kongo muri rusange niyahera, tukaba tuzi neza ko igihugu c'u Rwanda camaze kwemanga mu buryo bumwe canke ubundi ko gifise uruhara mu bwicanyi, mu busuma, mw'ihonyabwoko ririko riraba hariya mu burasirazuba bwa Kongo no muri Kongo muri rusange. Igihugu c'u Rwanda kizoriha amande, kizocibwa amande. Mbega nivyashika ko Kongo yamaze kwitwarira igihugu c'u Rwanda, ibi navyo tukaba tuzi ko vyemewe imbere y'amategeko, igihugu c'u Rwanda gitsinzwe bizoriha amafaranga angana gute? Mbega ibi birashoboka ko igihugu c'u Rwanda gushobora kuriha amande bivanye n'imyaka 30 kimaze mu burasirazuba bwa Kongo cica, ciba, cigarurira ubutaka, eka n'ubutunzi kama, turavuga ubutare, inzahabu, amakobalta, amakolta n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye. Paul Kagame amaze akora kuva 1995, 94, 95 yagaragaye neza na neza 96. Paul Kagame amaze imyaka 30, we Inkotanyi na RDF na bamwe mu basanzwe arakagwi kiwe bariko bariba, bica, batongora, bahonya ubwoko mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi mbega vyoba bihanwa n'amategeko mpuzamakungu? Mbega birakunda ko iyo witwariye igihugu bigasanga vy'ukuri carateye ikindi gihugu binyuranye n'amategeko, igihugu kigahanwa? Akarorero dusa gufatirako ni igihugu ca Uganda, si kure gusa, ntihandi gusa amatwi y'impene canke ayandi matwi y'ikindi kintu umwe wese araza gusubiriza, bakunda kuvuga mu Kirundi ngo yumva ashuhijwe, niko kenshi dukunze kumva. Bimeze gute? Mu 2022 ni hirya y'ejo, ni inyuma y'imyaka gusa 4 itararumana neza, igihugu ca Uganda caraciriwe amande agera ku miliyoni 365 z'amadolari. Amande agera kuri 365 millions de dollars. Aya nayo kugira iki? Aya n'amafaranga sentare mpuzamakungu yaciriye igihugu ca Uganda gitsinzwe imbere y'amategeko na Kongo, igihe Kongo yariko irakirega ko bakoze ibinyene. Uganda burya niyo yatanguye kuvyonga kuva kera, kuko aro abasesanguzi canke abadukurira mu vy'imyaka, aro n'abanemeza ko projet ya Empire Rima n'ibisa n'ivyo za Tutsi Power n'andi materme ngo vyatanguye ba Nyerere na ba Museveni n'abande. Ariko hamwe n'ivyo Paul Kagame kuko aca abibonamwo amafaranga, abona igihugu ca Kongo ko coroshe kudestabiliza, muri bukaravyiza ba Mobutu bamuhejeje, bagashiraho Laurent Desire Kabila père, bakamurangiza, bagashiraho Joseph Kabila, bakabona ko ari Kongo ari igisukara ari kugenda ushiramwo urutoki ufyeta gusa. Bitandukanye n'igitiba c'ubuki, kuko kenshi ubuki bavuga ati ngo ubuhakura zikurya, ariko binyuranye n'ivya Kongo, kuko Kongo bo bibajije babonye kari akagunira k'isukari, aho umwana wese agenda agashirayo urutoki bikagenda uko. Uganda rero yaragirijwe invasion militaire, kwiba ubunyene vy'ubutare no kwica abasivile, harabaho intambara n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye. Ndabizi ko abasanzwe bakurikirana amakuru y'akarere benshi muriko murakurikirana kubera bijanye n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, iyi iheruka gutangurana vuba umuriro udasanzwe, akaba ari nayo n'ubu tukivugako. Ariko aya makuru yuko Uganda yoba yarigeze gutera nayo nyene Kongo benshi ntayo bazi. N'ubucukumbuzi nagize, nayo maze iminsi ndiko ndagira kuva ku munsi wa hirya y'ejo, aho ntagaragaye no ku munsi w'ejo nariko ndegeranya amapreve. Rero mwicare mutore agatebe tuvugane. Igihugu c'u Rwanda kigiye kwishura amafaranga angana gute? Kuri miniatire ku gafoto k'ikiganiro mwabonye dushirako 10 milliards de dollars. Ni juste miniature estimative, kuko uravye ububi, ubwicanyi, amamiliyoni ibigo mpuzamakungu bijeje amateka kazina muntu n'ibijejwe ubucuruzi, ni vyinshi. Amaraporo mwama mwumvise ko u Rwanda rutora amamiliyoni n'amamiliyoni buri kwezi ku butare bakura Rubaya no mu masite minier ya Kongo. Rero uteranije biriya ukaraba abantu bamaze gupfa, miliyoni zimaze gupfa zishwe n'igihugu c'u Rwanda, bitandukanye na Uganda
Amerika, ukaraba impunzi ziri mu gihugu, ukaraba uruhagarara, ukaraba amadepense amaze gukorwa haba ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za Amerika, Angola, Uburundi, Qatar, u Rwanda, Congo, abakuru b'igihugu bamenye umutwe ibi na biriya, abasivile bo inzirakarengane, abasambanijwe, abanduje imigera, abatwaye amada badashaka, abishwe bazira n'ubundi baracica. Mwarabonye ko hari umumama ryari yapfuye azindutse agiye mu murima muri Minova, hariho n'undi bishe ejo, mwarabonye ka video sinokagaruka ko kuko karandijije cane, kajya kana gatoyi kariko karavyura nyina yarashwe abu porta, bamurashe bamushizeko inkoho, umwana ntiyamenya ko nyina yapfuye, kaguma gahindukiza. Ibaze umuntu yoba yarakaguye ko kajya kana akagafirma umwanya boba bari bamaze, nyina ngo yazindutse mu gatondo agiye kurima, ugaca bamugwa ko nka saa 9. Kajya kana mwumve traumatisme, mwumve trouble, mwumve psychologiquement ukungene kazokura ni kumva ko canke irya video ni kayibona kuko yaramaze kuja ku mbuga ngurukana bumenyi, bakabwira ati urya uyu ni mama, uyu ni wewe. Mwumve ko uyo mwana nico gituma hari mu mabare ndabivange gato imbere uko nja neza na neza kuri ayo mandi igihugu c'u Rwanda kigiye kuriha vuba, kuko gitegetswe gutsindwa. Ivyemezo birahari ku mbuga ngurukana bumenyi, amavideo, imiryango yabuze, aho ni kashi ndabizi. Turaza kugaruka ko mbega igihugu c'u Rwanda kizoshobora kuriha ayo mafaranga, turabigaruka ko, ariko reka tuvuge gatoyi kuri iyi video. Hari mu kiganiro Paul Kagame karakorana na ziya bitamwe indangamigwa, bajya barugagwaruka ariko arategura ngo ruzogwanako, ngo ruzosigara bamugwanira, kuko Paul Kagame avuga ati ngo nzogwana ushika mpfuye umuhenerezo, ariho we ngo ategetswe kuguma mu Rwanda, ibiza byose bikamusanga mu Rwanda, ariko umuryango wiwe ngo ugahunga ukigira. Aha naho nayandi makuru nyene turi buyavange, ariko aya makuru yaravugwa ko umuryango wa Paul Kagame umaze kuja muri Espagne, ariko si uko biri. Je nanje ukungere ndabibona nuko sorry reka ducishe ngo dutwenge. Muri Espagne baraye bakiriye abantu bagera ku 60,000 bagera, donc precision 59,000. ubu ngira abo bariho n'abandi biyongereye abapfiriye mu maosea n'abandi batandukanye, ariko 59,000 bo ngo barashika. Hari abariko baravuga ngo umuryango wa Paul Kagame ngo uba nawo wagiye muri irya nzira ukaba uri muri Espagne, kuko bariko baravuga ko umuryango wa Paul Kagame bamaze kuja muri Espagne. Hari n'andi makuru avuga ko muka Kagame ariko arasaba divorce kugira hazogire ko Kagame yagirwa ivyaha n'ivyindi, ngo batakiri kumwe ari umusivili. Ibintu byo bikakorwa gisirisiri kugira ngo ntibidurumbanye abanyarwanda, ariko officiellement hoho ngo bamaze guhana divorce. N'andi makuru avugwa ni bivugwa ariko no vyita, ariko ntituraronka ubucukumbuzi neza na neza. Reka ngaruke kuri urya mwana, ngaruke kuri uwo mukobwa rero yari muri izo ndangamigo. Barabatije Paul Kagame ngo none wewe ni wagenda canke murabona ngo mubona gute ngo vision y'u Rwanda muri 2030, turi muri 2026, turi mu mi 2026, two turaja muri 2030, hirya y'ejo ce n'est que de 3 ans ou 2 ans et demi. Uwo mwana yari umukobwa aramubaza Paul Kagame ico kibazo caramunaniye kwishura koko, kuko ntari siyo, ntazi n'ivyo yo kwishura. Amubajije ubibona gute? Donc winjiye muri po, je ngerageje kwinjira mu mubiri w'ujya mukobwa ye, karamubaza Paul Kagame ico kibazo. Yashatse kumubwira ati waravyonze, Burundi, Tanzania, na Uganda naho nyene ntibaza ngo bimeze neza. Muribuka ko baheruka gushaka kwinjiza umunyarwanda muri leta ya Uganda. Kongo yoyo sinzi, mu bihugu mpuzamakungu umunyarwanda bamubonye bariruka, bumvise ni umunyarwanda bariruka. None urabona udusize he muri 2030 u Rwanda ruzoba rumeze gute? Ni ucugaruka ukiyumvira none ko yavyonze yakica. Mbega nkacagaruka kuri uyu mwana, nyina yarashwa agiye kurima, iyi video akazoyibona, umunyarwanda azomuhemana, hamwe yokurana inzigo, akurana ikiniga, akurana ikintu sinzi, akaba incontrolable. Wibaza uyu kabisa umutije nkoho agahura n'umuntu w'umunyarwanda ari wese mu muhutu mututsi canke umutwa akitwa gusa kari umunyarwanda, ko vyokoroha? Donc hari ibintu Paul Kagame ariko arakora ubu, we wakazoca yigira, ariko ugasanga ariko arasiga heritage mbi ku banyarwanda. Rero nako ka video nayo ngomba kugaruka ko gatoyi kurya mwana n'ukuri karambabaje. Reka rero dukoreshe ama preuve. Iyi foto nshize kurabona ni ICG Uganda must pay reparation to the DRC. Murabibona, Uganda doit payer les frais de réparation to DRC kuri Congo. Donc ngo Uganda itegerezwa kuriha amahera y'ugusanasana. Aya mahera baciriye Uganda ni ya mahera Iran iri kirasaba leta zunze ubumwe za Amerika na Israel, ya mamiliyaridi n'amamiliyaridi. Avuga ati
naho twosinya amahoro iyi ntambara igahagarara hagati ya Israel na Iran, Amerika na Israel bategerezwa kuturiha amahera ya reconstruction, faut reconstruire notre pays, bategerezwa kutwubakira tutu kandi badedomaje, ego umuntu ntagaruka ariko kameme izo famille zikarokonesa ko ababo batagiye nk'impene, batagiye nk'ibikoko, bari abantu bafite juste valeur, uko umuntu ntagaruka. N'ivyo ibi nivyo vyabaye kuri Uganda, ibi ni ibintu bibaye vuba, ntimwibaze. On February 9, 2022, the International Court of Justice in Armed Activities on the Territory of the Congo, Democratic Republic of the Congo v Uganda, yari dosiye Congo yitwariye Uganda. Hanyuma uru rubanza ndarugaruka ko amakuru arahari, ndayegeranije, navuze inquiète pas. Uru rubanza Congo yararutsinzemwo, mbere ntiyari yareze Uganda nk'uko umengo n'akantu gusa gasanzwe, ariko ni ibi byose nababwiye kwica, kuko Uganda yarivye ubutare nayo nyene, haryo Rwanda ruko rurabikora kuko Museveni yabikoze, ruko rucaho amakanda ya Museveni, Uganda yarabikoze, no Rwanda ruko rukora memema, gusa bo bamaze imyaka myinshi kandi bako babikora n'inzigo ihonyabwoko, nkuko yabikoze Kibeho, Tingitingi n'ahandi yagenda hatandukanye, abankurira barabizi, n'abafise archive canke abibuka cane ibyo murabizi. Akabikora na Meshaw Sete, umugambi wiwe igihugu cy'u Burundi bavuga ngo carawuburijemo, kuko bari biteze ko bagirizwa Empire Hima, bari biteze ko bafata baca bagira na leta yabo, hamaca bagira bakati korosi bagaruke kudurumbanya Burundi. Abarundi natwe babukaranze turi munsi y'urujo, tuca tuvuga ati kurya nyene Kagame yavuze ati ngo umuntu atse ubwenge ngo agafinda agakorera hakurya ahantu hanini, tuca duhurira muri Congo, tuca turabavuguta. Ubu nico gituma badutuka Bonerakure, baduka basigaye bitiranya Abarundi n'ama FDLR, ariko murumva ico baba bashaka gushika ko bije, navuze ati nzopfa ndabivuga. Iyo bavuze ngo Uburundi bukorana na FDLR, d'abord FDLR ngo n'abahutu bakoze genocide, donc baba bakora baravuga ati iyi c'est le gouvernement hutu qui favorise, bariko barafavoriza abandi bahutu bagenzi babo b'abanyarwanda b'inkozi z'ibibi, donc namwe mwa Barundi mwe muri inkozi z'ibibi. Donc baba bashaka kurondera ukugene baducafuza, bamonta Abarundi ku bandi, ariko twebwe ibi bintu vya Hutu Tutsi, iri zuru ryanje ricamwo grippe riragwara, rigacamwo ibicurane, irindi zuru ricamwo ibicurane, irindi zuru ricamwo ibicurane. Donc kandi ubuhoho no ku mazuru abantu ngo basigaye bihenda cane, urabiye ku mazuru dimwe sina business atari hakurya mu Rwanda honyene bakoresha business ya Hutu Tutsi twa ba Fred Ngoga, ba Pacifique barashatse kubizana hano iwacu mu gihugu, ariko nkengurukire abaciye bahaguruka babwiye ati teriyo sema iwacu c'est pas comme ça, parce que icegera c'umukuru w'igihugu c'est Tutsi, ministre wa défense Tutsi, porte-parole ntashatse kugaruka ko nibo abashikiranganje. Donc twe mu Burundi ivyo nta naho tubihera, kuko si bya bindi vya kera mushoboye kwicarana naka agiyegereye y'inka zikamwa zica ziteka zica zihagarika gukama, ibintu vy'amacakubiri apfuye nabi. La jeunesse burundaise s'est réveillée. Mumbabarire niko ndabicangacanga, ariko ndabivuze kubera bisa nibi ndiko ndagenda ninjizamwo mumenye ko ibi vyabaye. Its judgment on the question of reparation, fixing the amount of compensation due from the Republic of Uganda to the Democratic Republic of Congo, DRC. Les frais de réparation et compensation, bon, compensation et réparation ni biri muri no bisigura ko ari nka bimwe, ni kuriha, ni ndishi y'akababaro, kugerageza kubaka, gusarasana, kuko Uganda iragirizwa kwiba. Reka ngaruke, Uganda iragirizwa kwiba ubutare, kwica, byose birimwo biri hano. Have got overview the case. On 23 June 1999, the Democratic Republic of Congo, DRC, filed in the registry of the court applications instituting proceedings against Burundi, Uganda, Rwanda for acts of armed aggression committed in flagrant breach of the United Nations Charter of the Charter of the Organization of the Africa Unity. In addition to the session,
saka ingenda beka ko ngomba gukoresha à l'époque mugabo murumva ko hariho leta itaraza hari abantu bari bagomba kuvyivangamwo babagazana ba buyoya ngo baje muravyibuka muri ndibuka ko hariho n'ijambo nigeze kumva ryabagaza avuga ati ngo when you fly over the RC you see the fresh air it's like you are yeah tuvyumva no where is it ibi vyose birimwo ariko kubera umwanya sinshaka sinobisoma vyose kuko umwanya usanga ariko ndamara umwanya w'ikiganiro turotiri tkoresha ibigato turaba. In the case concerning armed activity on the territory of the RC, okay, reka basi ndeke kwisunga iyi tugire analysis gusa. So Congo Uganda rero yaciriwe 365 millions ayareka ndayarondere ndabereke ahari yaciriwe hano on 1st July 2000 the court ordered each of the two parts to prevent and refrain from any armed action which might prejudice the rights of the other party of aggravate to dispute, to take all measures necessary to comply with all their obligation under international law and also to ensure full respect for fundamental human rights and for the applicable provision of human law. Precisement ko ndarondera aha bakora avuga ko ibihugu byose vyaciye vyemera guhuriza hamwe vyubahane ntiyabandanya haba escalation bibanda. Following the oral proceedings in April 2005, the court handed down its judgment on the merit of what is the mount kwera abadukurikirana batabonye ico gitigire ndiko ndavuga baca bakiyumvira ko no ku Rwanda ko bitazoshoboka bitegerezwa gushoboka. Yes, reka dukoresha iyi hano kuri iyi birahari. En février 2022, Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à verser 325 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo pour les dommages causés lors de son intervention militaire dans l'est de la RDC entre 1898 et 2003. Donc, u Rwanda murumva ko gogo kwagiye kuva 96 ariko na Uganda la accompagne na Uganda yaraciye hari hose umva za Ituri zande hari nyene muri za Beni hari mu mama ADF ikiroperera hari hose barahinjiranye nabo hanyuma bo bagiye mu 1998 2003 bari bavuyeyo. Ndabibutse ko n'u Rwanda muri 2003 rutari bwasubireyo muri rwa rutonde nabasomera rwa Bill Gates kw'ingendo za Bill Gates ngene Bill Gates yaza mu Rwanda bagaca baja gutera muri Congo ngene Bill Gates yaza bariko bararasa muri Congo. Donc aha muri 2003 niho kuva 98 gusha muri 2003 murumva ko imyaka atari mike ni imyaka 15 igihugu ca Uganda kiriko kiriba gisahura Congo. La Cour a fixé un calendrier de 5 versements annuels. Donc, à 325 millions de dollars, baciriye amande Uganda kugira idedommage nta muntu ntagaruka nabibasiguriye bayagabuye mu ncuro zitanu. Donc yategetswe kuriha 65 millions icuro ya nyuma ni muri Septembre 2026 uyu mwaka turimo niho bariha amahera ya nyuma 65 millions de dollars. Ikintu gusa ntaramenya neza mu matohoza nakoze ntaronse neza fond yavyo simenya aya mahera bayaguca amoye nako eske barenze ivyo wakoze muri Congo kuko batarengeje ivyo wakoze kwiba umuntu ntagaruka ariko bagaca baguca basi menshi bestimye ubutare wivye umwanya wamazeyo bagaca baguca menshi arenza yo wakuye kugira uhombe sino utwaye muri yaridi bagaca baguca amande y'imiliyoni 100 naje noca nja kwiba
kuko uvuga ati ntoye muri yaride bakanca nande miliyoni 100 sintora muri wa muri yaride nyene kaca ndabari hakasigara na 900 millions ariko utwaye muri yaride ugacurira nka 5 miliyari aho uvuga ati ego kabisa ndacitse intege kuko uba ukoresheje amahera y'igihugu y'umuryango y'amatagisi y'ico gihugu surtout nkaha ni Uganda donc 5 versements de 65 millions de dollars kuva 2022 gushika 2026 n'uyu mwaka mu kwicenda niho barangiza mu kwicenda mu kwicumi niho barangiza kuyariha. D'après les informations disponibles, l'Ouganda a effectué les versements prévus au fil des années et le dernier paiement était attendu en 2026, ce qui signifie que l'indemnité devrait désormais être entièrement réglée si le calendrier a été respecté. Avuze ati ngo Uganda yacitangura kuriha ayo mafaranga nkuko bayibwiye ariko ngo dernier versement irindiriwe ubu muri uku kwezi turimwo muri uyu mwaka turimwo ngo nihatagira igihinduka uko niko vyifashe. Amakuru ni menshi cyane kubijanye no kudedomaja rero twatuyumvira igihugu c'u Rwanda kiri ready kuriha aya mafaranga mbega coco bazogicira ayangana gute. Nico gituma mwabonye twakoresheje iyi foto ya illustration ngende ndayiberetse ni iri kuri cover aho nakoze iyi foto kugira tuyikoreshe. Donc Paul Kagame pour le Rwanda, Félix Tshisekedi hajya ni amende de réparation RDC kuri chèque handitse amende de réparation pour dommages causés en RDC 10 milliards. C'est ça? Non. 10 milliards. Eh ouais, il faranga ni vyinshi. Yo chèque sinzi. Bon, ni estimatif donc c'est comme ça. Fata rero kuri kuracibwa amafaranga nkayo niho uvuga ati sinzosubira ndihanye. Ibi rero birakogwa murumva ko atari ubwa mbere bibaye byarabaye kuri Uganda kandi bibera isomo ku bindi bihugu. Ndabifuriza rero kugira wa Mungu mwiza sinabaramukije sinogenda nabasezeye ariko reka ndabikorere rimwe. Ndabaramukije rero mwebwe bakunzi ba Free Podcast TV nongera ndanabasezera nkengurukira mwemwe amaze kugira s'abonner na subscribe kuri zino mbuga zacu. Hanyuma hamwe n'akanya narabasiguriye ariko ndibaza ko bigiye gufata intumbero ngiye gutangura kuboneka kenshi cyane hamwe na kuno kwezi k'umunani. Rero mbwira umunsi wa Mungu mwiza ku bakirisu abafise imanza n'ibindi bigenda bitandukanye. Mwarahezagiwe. Ciao ciao.